bagenzi muriko murankurikirana ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye nk'ibisanzwe no munsi nagira tuganire ku mvo 10 zotuma uno munsi utangura gushiraho urubuga rwa YouTube rushobora kugushira amafaranga. Izo mpamvu rero ziraza numara kuzikurikirana zose uraza gusangamo zimwe wari usanzwe uzifise uzizi ariko utaruzi yuko bikunda ko ushobora kuba wozikoresha kuri chaîne YouTube. Rero ikintu ca mbere cotuma ushiraho chaîne YouTube uzurasangiza abantu ibintu nuko wogira ikintu usangiza abandi ukerekana ingabire zawe ukazereka abantu. Nukuvuga ngo uno munsi ushobora gushiraho YouTube nimba uri umuntu ujisha, nimba uri umuntu ubaza, nimba ari umuntu umuririmbyi cyangwa ugira siporo, ukagira ikintu werekana uha abandi bantu umusangira n'abandi, nawe ukumva yuko iyo uriko uragisangira n'abandi bikuryoheye, kuko ubikurikiranye neza ukampene ukaza kunkurikirana gushika kumpera uraza kumva impamvu zose ingene ziza guhura zikaja muri zimwe muri nkeya. Impamvu ya mbere rero nakubwiye ni kuraba ibintu ushobora gusangiza abandi, donko nimba ivyo ukora abandi bakabimenya, kandi ushobora gusanga utabihaye abantu bo ngaha gusa n'abantu b'isi yose bakuraba. Nkuko jewe nk'ubu sinzi ahantu uri kuraba nkurikirana urashobora kwandika igisagara muri commentaire uri kurankurikirana urimo. Impamvu ya kabiri woshiraho urubuga rwa YouTube no munsi no guca amafaranga. Birashoboka yuko ufise akazi kakwinjiriza amafaranga, birashoboka yuko ushobora kuba udafise akazi kakwinjiriza amafaranga ariko ukaba ushaka yuko mu minsi iza ushaka kuronka ikigutunga. Hariho urubuga rwa chaîne YouTube kuvyuguruza ni ku buntu, ariko inyuma y'amezi makeya ushobora kuba utanguye guhembwa amafaranga. Nta kintu nabonye nko kurya amadolari canke amayero 100 ya mbere kuye kuri YouTube. N'amafaranga aryoshe cane. Mu biganiro bikurikira nzogenda ndababwira igituma iyo amafaranga duhembwa kuri YouTube ava. Guca amafaranga rero ushobora kubigira nko bica akaba amafaranga agufasha yuko gusahiriza mu vyo ukora, ariko ariho umuntu ashobora kuvuga ati reka ndabigire umwuga ntagira ikintu na kimwe asubira gukora atari guca amafaranga yo kuri YouTube. Amafaranga baca ariho abashobora kuronka amafaranga 100 ku kwezi y'amadolari, 200, 300, igihumbi, ibihumbi 10, ibihumbi 30 kuri chaîne imwe birashoboka ku kwezi. Ibaze nawe uronka amafaranga 1000 y'amadolari ku kwezi, ibihumbi imiliyoni 7 zirenga z'amarundi ku kwezi. Kubera iki? Kubera waganirije abantu canke waberetse ivyo ukora nka bimwe nabereka ubwa mbere, canke wagize ibintu wigisha abantu babimenye. Ubwo guca amafaranga rero kuri YouTube biri ubwoko bwinshi. Ushobora guca amafaranga nk'uko reka nzobishire mu kiganiro gikurikira kuko navyo ni byinshi cyane ingene baca amafaranga kuri YouTube. Reka mu vyandike muri commentaire abivuze ko arico kintu noca nsubira kubereka ingene winjiza amafaranga kuri YouTube uburyo burenga 6. Nzoshe ndabukwereka ingene uca amafaranga kuri YouTube. Imvo gira gatatu yotuma no munsi nyene ucutangura gushiraho urwo rubuga rwa YouTube nuko kuba ushobora kugira ibiganiro, nico bita ukagira ibiganiro ugaca wunguka abagenzi. Uko tuganira kuri YouTube niko tumenyerana. Wewe wari unzi nkiri muto canke utari bwambone ukamenya, nkasanga mwabaye umuryango wo kuri YouTube
dushobora kuvugana nk'ababone wowe ukamubona donko iyo wafyonze ajya kuri subscribe hama canke kuri sabone ugaca ufyona no kuri karya kazogera iminsi yose nzoza ndashirako ibintu nawe uzoca urabibona uzoba wamaze kuba umuntu twamana mu gihe nzoguha ibintu biryoshe uzokwama uza kundaba usange wabaye umuryango wanje hama dushire no kuganira muri commentaire ukambaza nk'igihe nagize ama live tukazoza turavugana mukaba umuryango. Iyo turiko tuvuga rero YouTube ni kuvuga n'ayandi ma platform gukorera ku mbuga zitandukanye navyo ni vyiza. Ni ukuvuga rero nari maze kukubwira ivyuko ugira ico usangiza abandi ugaca amafaranga ugakreye ubucuti n'abantu benshi. Ikigira kane rero naco ni ukuvuga ngo uhigira vyinshi nawe. Nimba uno munsi turiko turaganira kuri YouTube uri kurambona nafashe umwanya wo gufata aya mafoto yanje aya ma video ndagira montage hama ndabishira kuri YouTube hama ndabiha abantu. Ivyo vyose biba biriko biranyigisha ingene bakora ama video ico bita montage, biranyigisha ingene nshobora guha abantu kugira ngo dushobore kuganira nka marketing, hama bikanyigisha n'ingene nshobora gukoresha izindi mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo vyose iyo ukoresha ufise urubuga rwa YouTube biragufasha kugira ngo nawe ubwo bumenyi waronse ubuhe n'abandi. Niya etape ya mbere nakubwira ugira ivyo usangiza abandi niko kuvuga ngo ndiko ndabikubwira kuko nanje mba narabikozemwo ukaba uvyumva neza ko ivyo ndiko ndakubwira ari vyo. Twari tumaze kuvuga bine, ikigira gatanu naco ni ukuvuga ngo uramenyekana kandi ukagira ikintu uhinduye mu buzima bw'igihugu canke bwaho uri, kuko YouTube ni ikintu gikomeye cane kuko gikoreshwa n'abantu benshi. Abantu benshi bakoresha YouTube ushobora kuhatangira impanuro, abafata ingingo bakabifatirako. Ushobora kuhigishiriza abantu bari bafise ivyo bariko bariga bijanye n'ivyo ukora, bakashobora kuba nabo bo bigira ico bahinduye, ugasanga wabaye umwe mu bahindura ibintu ukoresheje za mbuga zawe ngurukana bumenyi. Urashobora no kuba akarorero mbere bakavuga bati urashobora gukora nka naka, ushaka gukora nakora nka naka. Hariho nk'abantu usanga bari batanga akarorero ku bantu benshi, ugasanga hariho abantu bagenda babigana bavuga bati reka natwe dukore nka naka. Kugira YouTube rero chaîne YouTube ni vyiza ko bigira uno munsi kugira ngo ivyo bintu bitanu maze kukubwira wumve ko bikenewe. Izo mvo zitanu turaza kubandanya tugende ku mvo ya gatandatu. Ni ukuvuga ngo iyo uriko ufise urubuga rwa YouTube biragutuma usubira inyuma ukarabaho wari uri, hama ugasanga uriko uraraba uti ndiko ndatera imbere uko. Nka video ya mbere natanguye jewe ndashobora kuyiraba nkavuga ngo iyi video nayikoze nabi kuko sinari bwamenye ibi n'ibi. Uko rero ugenda urabikora niko usanga wariko uriyiga ku buzima bwawe wewe, aho wagiye uraca ugasanga wiyumviye kuraba aho wagiye uraca, ukagenda ubibona donko ukabona ahantu wagiye uragira ikibazo ukagenda ukosora. Biragutuma rero kugira YouTube wisubiramo ukaraba kuva mu bwana ingene wabayeho, kuva umenya ibi bintu ingene wabayeho, n'ingene ugenda uraduga uragenda urabibona vyose ingene ugenda uraduga, kuko ubuzima bwawe uba wagiye urabusangiza n'abandi bantu. Ikindi naco kigira indwi ni ukuvuga ngo ni ukuba umuntu ushobora gusangiza abandi iciyumviro ciza canke ibintu vyiza, ukumva ufise uburenganzira bwo kuvuga, ukumva umwanya wose wowe ushatse ukiprograma ukavuga uti jewe abantu nzobaha video kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu, kandi ndashobora kubaha ibitandukanye. No munsi ndiko ndababwira ibi vya YouTube, ejo ndashobora kubabwira vya entrepreneuria, ejo ndabashobora kubabwira n'ibindi vyo mu bumenyi nzi, ingene bikingira kuri internet canke ibindi. Nta muntu numwe aza kumbuza kubibabwira kuko mba ndabishaka kandi ndabifitiye uburenganzira.
ivyo vyose rero ni bimwe mu mvo zituma uno munsi woshiraho urubuga rwa YouTube nawe ukaza tukaba dukorana nawe ukaba umugenzi nkakuraba nanje ukandaba uko bikagenda neza. Imvo igira umunani yotuma uno munsi ushiraho urubuga rwa YouTube ni uguhindura ibintu mu buryo bwiza. Donko ukagira ibintu bihindutse kubera wewe, kubera uburyo bwawe n'umwanya ugahindura sosiyete ikaba nziza kuruta uko wayisanze. Iyo habaye impact positive, ico bita impact positive, ikintu ciza. Donko vya bindi nakubwira vyose wabishize hamwe, chaîne yawe ikabifasha kugira ngo ibintu bihinduke neza, ni ikintu ciza kuko abantu benshi baronka umunezero kubera wewe, abandi bagashobora kuba kwiyumvira neza kubera wewe. Ivyo vyose rero ni ibintu vyiza ko uno munsi woshiraho chaîne YouTube. Imvo y'icenda yotuma ushiraho chaîne ya YouTube uno munsi nuko ushobora kuronka abantu mukorana hirya no hino, ugasanga ivyo uriko urakora hariho abandi bantu basanzwe babifise, mukaba mwokorana mukagira ikintu gikomeye cane, ukagira collaboration mbere itari ivyo nokubwira ngo ukorane n'abantu bo mw'isi yose. Uno munsi ugasanga nk'uno munsi hakaba hariho umuntu afise ati je ndafise inyigisho ndiko ndatanga, ushobora kuziyumvira wowe nyene uca ukaraba umuntu kuri YouTube afise ibintu yigisha mu Congereza, nawe ukavuga uti reka ibintu ndabishire mu Kirundi, canke ugasanga hari umuntu wo yabivuga mu Kirundi abanyamahanga bari bategerezwa kubimenya, nawe ukavuga uti reka ndabivuge mu Congereza, hama akagera igihe ukamusaba collabo, ivyo mukakorana, canke n'uwo muzungu yavuga Icongereza akaba abantu benshi mugateba mugakorana mukagira réseau niniya cane. Ari nayo mvo y'icumi nayo. Ni ukuvuga ngo wamaze kugira collabo n'abantu, icumi cotuma ugira chaîne YouTube nuko ucushikira abantu benshi kw'isi. Ugasanga hariho amamiliyoni n'amamiliyoni akoresha YouTube, uno munsi rero nawe ukaba uri muri bo, ugasanga uronka abantu benshi cyane bari mu mpande zine z'isi. Ugasanga rero kw'isi yose wamenyekanye, ugasanga uriko urahindura isi yose, ugasanga ubaha ivyo ukeneye wewe, kubaha ata muntu n'umwe agwagara ku gakanu, ugahindura ibintu, hama ukaba uhindura wiga nawe ibitari bike kuri YouTube. Hama ukama ugaca amafaranga kugira ivyo abantu rero. Nizo rero mvo 10 zotuma uno munsi nawe kubona kuri YouTube. Nimba wambonye kuri YouTube nawe ugafyonda kuri j'aime, ugafyonda kuri karya gatima, ukandika no muri commentaire, burya chaîne YouTube nawe uzoba uyifise. Hazoba hasigaye ko tumarana iminsi nkakwereka ingene nawe ufise iyo chaîne YouTube, ibi ndiko nagira nanje ejo nkazokugirira sabone nawe nkabikwereka, hama nawe bikagutunga ugakuramo amafaranga, ukagaburira umuryango, ukiteza imbere, ugatembera, ivyo vyose ukeneye ukabironka. Ni ukuvuga rero ngo ibi bintu 10 ndakubwiye nizo mpamvu 10 utegerezwa gushiraho chaîne YouTube nawe no munsi tukakubona. Nagira mvuge ngo uwari we wese ntibivuga ngo ni naka, ngo ni iz'abana, ni iz'abakuru, ni iz'abatama, ni iz'abatamakazi, nizi no. Oya, ni ukuvuga ngo chaîne YouTube ku rugero rwose wowe uri, naho uzoba uri naho woba uri umutegetsi, muzobabona abategetsi benshi bariko kuri YouTube. Kuba ufise nk'ubushikiranganje utwara ntibikubuza gushiraho chaîne YouTube. Habaho chaîne YouTube yo ku kazi, hakabona chaîne YouTube y'umuhira, mu gihe amabanga urimwo adashobora kukwemerera kugira chaîne YouTube yawe, gira niyo ku kazi, ibintu ukora bibonwe n'abantu benshi, kuko abantu ushaka gufasha
benshi bari kuri YouTube, bari ku marezo sosiyo menshi, kwiza imbuga ngurukana bumenyi. Mvuze rero uno munsi navuze YouTube, navuze cane kubera karya kantu karimo muri zirya mvo 10 zotuma ushiraho urubuga rwa YouTube guca amafaranga. Ariko kubera nakubwiye vyinshi navuze amafaranga ngira ngo kuko ndayakeneye, ko amafaranga nta muntu n'umwe atayakeneye, ariko nababwiye ko hari ibintu vyinshi vyo guhindura ibintu, no guhindura abantu, no gukora, no kwerekana ivyuzi, no kuko nta muntu n'umwe adakeneye ko bicako kuri YouTube ibintu. Nimba uri umuvugabutumwa, babwira abantu benshi bariko kuri YouTube bazogukurikirana, nimba ubaza babwire bazobasangaho, nimba ugira bricolage, utuntu ujisha n'ibindi uzosangaho abantu babikeneye, naho woshobora kurabwa n'abantu batanakumva mu rurimi imbere. Ni vyinshi cane bituma wogira chaîne YouTube. Rero nshuti bagenzi mwariko murankurikirana, ndabasezeye nizera yuko mwagiye muyabonesheje kuri chaîne yanje, kandi mwabihaye n'abandi. Mu minsi iza ndiko ndabategurira icigwa ingene mushobora kugira amashene YouTube mwese, ata numwe avuyemo, ku muntu wese abishaka, kandi ivyigwa vya mbere bizoba ku buntu, ku bazoba batanguye kwiyandikisha mukanyereka yuko mubikurikiye. Ndibuka ko mu cigwa giheze narababwiye ntibihanahane nimwabikoze, vyakozwe n'abantu bake. Ndabasavye uno munsi mubihanahane kugira ngo mumpe inguvu zo kugira ndabereke n'ibindi, kuko narababwiye ko je ndamaze kurya amafaranga aciye muri chaîne YouTube. Iyi chaîne YouTube nubwo mubona ifise abantu bakeya, nayo niriko irakura mu minsi iza, izo bimeze neza cane. Nkaba ndabashimiye rero, naho ubutaha kumwe na Jerome Kazabukeye.